Abasigwa ba Gatoto Bakari Abedi baserukiwe na Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari barakomorewe itongo ryose barondera ku basigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukiwe na Nduwimana Luc rikaba ringana na metero 100 kuri metero 120. Burya umaze kuja mu rubanza amatatu bwa mbere ariyongera, abantu barimo baraburana ntibarabana ryiza, ariko iyo abantu biyumvikaniye baba amahoro kandi bakaca babana mu mahoro n'umutekano. Bakire Louis Marie aserukira umuryango wa Bakire Maurice arahebujwe ku ntambuko z'uburengere yarondera ku muryango wa Mibuza Nasibu. Iki gikorwa murabona ko gikozwe ku mugaragaro, ntihazogire uvuga ngo agize ibindi. Mwumvise ko bavuze ko ingingo ari ntabanduka kandi itagize iki itungururizwa no kuvuga ntisubirwamwo. Twagira rero tubashikirize ingingo abakomiseri uko ari 13 b'umugwi severe bashitseko kubijanye n'amatati yari hagati ya Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari baserukira umuryango wa Gatoto Bakari Abedi na Nduwimana Luc aserukira umuryango wa Sebugomba Sylvestre. Iyo dossier twari ihaye izina ni LCVR TB Buh amazerane 2 2025. Rero twarafunditse ingingo kubijanye nayo matati. Ingingo zafashwe n'umugwi rero akaba ari izi ngomba ndabasomera. Ingingo ya mbere, abasigwa ba Gatoto Bakari Abedi baserukiwe na Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari barakomorewe itongo ryose barondera ku basigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukiwe na Nduwimana Luc rikaba ringana na metero 100 kuri metero 120. Iryo tongo ripimwa hafashwe imetero 72 z'ubukika kuri metero 167 z'uburebure umanuka akabarabara kari ku ruzitiro rw'inyubako za diocese Muyinga. Ingingo ya kabiri, abasigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukiwe na Nduwimana Luc barahebujwe ku itongo ryari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, urupapuro ndangatongo mu Gifaransa bita certificat d'enregistrement d'une propriété foncière rwahawe Nduwimana Luc aserukira abasigwa ba Sebugomba Sylvestre rurateshejwe agaciro. Ingingo ya kane, izi ngingo ni ntabanduka zishigwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 akarongo gahagaze 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu ariyo ya nyuma, umugwi severe niwo ujejwe gushira mu ngiro izi ngingo, akaba ari rero cadushikanye ngaha muri kano kanya. Nyakubahwa Mustanteri chef de zone, namwe mwari musanzwe mufitaniye amatati hano. Umugwi severe nkuko muvyumvise waje gushikiriza ingingo wafashe. Iki gikorwa cy'umugwi severe kikaba kiri mu rukurikirane rw'ibikorwa ujejwe mu ntumbero yo kunywanisha abarundi. Ko kunywana rero hamwe umugwi ukababonye bidakunda igihe abantu badasubijwe mu vyabo. Nuko rero no munsi twaje gushikiriza ingingo twafashe kuri ritongo ryari ryanyazwe inyuma yuko uyu muryango wari wahunze hamwe byawo bikagenda mu y'uwundi muntu. Iyo dushitse ahantu nkaha dushika tuvuze tuti
iki gihugu carababaye n'ivy'ukuri mugabo kiriko kiriyubaka rero tuja mu ntumbero y'imbonakazoza y'igihugu c'u Burundi. Iyo mbonakazoza nayo ikayivuga iti Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Iyo mbonakazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe abantu bagihugumbwa, mu gihe abantu batarasubiza hamwe. Mwege rero mujeje intwaro kwari kubatumirira kugira ngo dushobore gushaka iyo mbonakazoza dufatiye ku bikorwa umugwi Severe uri kurakora, muce mukurikirana aha hantu mushimangire aba bahasubijwe bahakora ibikorwa by'iterambere bigenda mu ntumbero y'iyo mbonakazoza. Ntihaca haguma ari inyovu gutya, kuko igihugu kiri muri iyo ntumbero bahakorera ibikorwa. Hanyuma muce mugerageza murabe muhagararire umutekano, ntihagire uza gusimbira ku wundi, kubera yuko iyi ngingo yafashwe n'abakomiseri 13 bakoranye kandi bayifata bishimikije amategeko abagenga. Ikindi naco turateye akamo ngo mushikira abo murongoye mubamenyeshe abari mu bintu atari byabo by'ukuri bahaguruke batangure gusubiza, tutiriwe turahaguruka tuja muri aya matohoza dusubira, kuko ibi rimwe na rimwe naho tugira aya matohoza hari igihe iyo aya matohoza ari karaba atosekaza imigenderanire hagati y'abasanzwe bafitaniye amatati, ariko iyo abantu bagiye hamwe bagasubizanya atangorane zigiye kubamwo baguma arababanyi bahana basangira kabisi n'agahiye. Rero nuko byagenze ukuntu ngaha muce mukomeza ico kibano, mutsimbataze umuvukano, mutsimbataze ubumwe hagati ya bene Burundi. Nkaba rero ndabashimiye, nibaza yuko baraza kubereka hakarimbi gaca, ibisigaye abajeje intwaro bazobandanya bakurikirana. Murakoze. Honorable Misago Amede, musitanteri wa komine Muyinga. Nanje mfasha kano kanya kugira ngo bwa mbere nshimire abarongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi bo biyumviriye gushiraho uyu mugwi, kuko uyu mugwi mu vy'ukuri urimo uranywanisha abarundi bari basanzwe bari batase mwibi canke biriya bagiye banyagwa kumviza canke ziriya. None rero ubwa mbere kw'izina ryanje no kw'izina ry'abanyamuyinga nagira nshimire abagize uyu mugwi ku gikorwa ciza barimwo baratunganya muri komine mbere ndetse no mu gihugu cose. Nagira nsaba bari ngaha mu ntiza amashi tubakomera amashi menshi cyane. Ikigira kabiri nagira nanje mpamagarire abanyamuyinga, nkuko uhejeje gushikiriza ijambo bivuze, mu vy'ukuri imanza zirasesaguza, imanza ziratuma ingo n'imiryango zinjira mu bukene, kandi ivyo bintu basesagura bata umwanya bohejeje bakabikoresha mu kwikenura no mu guteza imbere imiryango yabo. Mpamagarire kandi abenegihugu ba komine Muyinga kumva ukuri, kuko hariho abantu nubwo baba bumva ukuri uno munsi muri sentare ya mbere batsindwa bakabandanya iya kabiri ya gatatu bazi ko atakuri bafise, ari kugira ngo basesaguze aho barimo baraburana, mu nyuma ivyabo ni ivyabaherako bahavure bigarurira ivyabo. None rero nagira nanje nongere guhamagarira abanyamuyinga. Undi yavuze ngo ubutungane buravuna ntibwunga. Burya umaze kuja mu rubanza amatatu bwa mbere ariyongera, abantu barimo baraburana ntibarabana ryiza, ariko iyo abantu biyumvikaniye baba amahoro kandi bakaca babana mu mahoro n'umutekano. Irya gatatu mwadusavye ko abajeje intwaro twoca duhagararira kino gikorwa gihejeje gukora. Nivyo nubwo mutari no kubitubwira
mu byo dusanzwe tujejwe turahamagarirwa guhagararira amahoro n'umutekano no gukingira abantu n'ivyabo. Nanje rero ko ndi kumwe n'urongoye zone ya Muyinga, kaba uru rubanza rucikiye kuri mutumba wo Kwibuye iri muri zone Muyinga, ndamusabe acahagararira uyu muryango baranguriremwo imigambi yabo batekanye. Tugira n'Imana, igihugu cacu caratworohereje, ubu n'inzego z'umutekano ziri ku rwego rwa zone, ni ukuvuga inguvu murazifise. Ntitwifuza rero ko horinda gukoreshwa inguvu. Abatwumva bumvise ko ingingo ya severe ni ingingo ntabanduka, no kunguruzwa ntiyungururizwa. Ntihagire rero abazohavura bata umwanya aho kuja ku bikorwa vy'iterambere, udushikire muri ya mbonoka zoza Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Ni kwiri jambo rero mbere cemboneraho no gukeza abari bamaze iminsi batama kwiri tongo, baca bakura amaboko mu mpuzu, bakora ibikorwa biteza imbere imiryango yabo, aho bicaye baharihe mu kwiruka. Murakoze, Imana ibahezagira. Aha imbere yacu hari inzu yari mu matati, hanyuma akaba yari amatati yari hagati ya Bakire Louis Marie aserukira umuryango wa Bakire Maurice n'umuryango wa Mibuza Masibu userukiwe na Ruhinda Asmani, yerekeye dosiye yaje muri CVR ari nomero RCVR agakoni tebe agakoni BUH agakoni 319 agakoni 2025. Mu ngingo zari zafashwe muri aya matati nizi zikurikira. Ingingo ya mbere, Bakire Louis Marie aserukira umuryango wa Bakire Maurice arahebujwe ku ntambuko z'uburengere yarondera ku muryango wa Mibuza Nasibu. Ingingo ya kabiri ivuga iti umuryango wa Mibuza Nasibu urubahirijwe mu iparasera ubamwo muri quartier Swahili ibarabara rya gatatu. Ingingo ya gatatu nayo ivuga iti akarimbi gasanzwe kari hagati y'iparasera zo kwa Bakire Maurice na Mibuza Nasibu karubahirijwe. Ingingo ya kane nayo ikavuga iti iyi ngingo ni ntabanduka, ishirwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa rigenga uyu murwi CVR. Iya nyuma ariyo ya gatanu, umurwi CVR niwo ujejwe gushira mu ngiro izi ngingo. Rero uno munsi uri hejuru tuje gushira mu ngiro izi ngingo mwumvise. Uwahora muri uru rupangu niwe rero yubahirijwe, ahakore atuje ari mu mutekano, aheze aje no mu iterambere rero nk'abandi, atazarata umwanya yirukanga canke yirukanganishwa hirya no hino. Tugira amahoro. Jewe nitwa Marie Chantal Nshimirimana, nkaba ndi umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe ivy'amategeko, nkaba ndamuserukiye kuko arafatiriwe. Nagomba nshimire ababubahwa
nshimira n'aba benegihugu baje kuraba iki gikorwa. Twobasaba ko murabona ko turi kumwe na chef de zone n'umukuru w'umutumba mwamubonye. Intwaro yose rero nihiri burya n'abakuru b'amabarabara n'abakuru b'ubucimbiri bari ngaha. Iki gikorwa murabona ko gikozwe ku mugaragaro, ntihazogire uvuga ngo agize ibindi. Mwumvise ko bavuze ko ingingo ari ntabanduka kandi itagize iki itungururizwa no kuvuga ntisubirwamwo. Hari ingeso rero, hari ingeso abantu bafise yuko baza bahindura. Aba bantu ndibaza ko mutari bwababone bangana uko. Murababonaga yemwe, nimwe muzoza muratubera amaso kuko chef de zone ashobora kuba ari kure n'umukuru w'umutumba. Murabona twara hanini, hagize ushaka kuhotera umuntu ashikirijwe ku mugaragaro muzomurya karati. Ibyo ngaha byaraheze. Murakoze, tugira amahoro.